ujat RDF irashinja FARDC na FDLR gushimuta abasirikare babiri ibayo ikaze. Igisirikare cy'u Rwanda RDF kirashinja icya Congo Kinshasa FARDC kuba geruka gushimuta abasirikare babiri bacyo, kigasaba ko barekurwa. RDF uyemeje aya makuru mu tangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu, yavuze ko abo basirikare ubwo bari kurondo bashimuswe na FARDC ifatanije na FDLR nyuma yo kugaba igitero ku mupaka w'u Rwanda. Ni igitero cyagabwe nyuma y'icyo RDF yise ubushotoranyi igisirikare cya Congo Kinshasa cyakoreye u Rwanda ku tariki ya 22 n'iya 23 Gicurasi, ubwo cyarasaga ibisasu byinshi byo mu bwoko bwa rocket ku butaka bw'u Rwanda. Abo RDF ishinja FARDC gushimuta barimo Koprali Nkundabagenzi Elize cyo kimwe na Private Intwari Igati. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko kuri ubu abo basirikare bombi bafitwe na FDLR mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, kigasaba ubutegetsi bwa Congo Kinshasa gukorana n'uriya mutwe witwaje intwaro kugira ngo bari abasirikare barekurwe, mu gihe u Rwanda ruvuga ko bari abasirikare barwo bashimuswe. Congo Kinshasa yo ivuga ko yabafatiye ku butaka bwayo bagiye guha umusada umutwe wa M23. Amafoto y'abasirikare inzego z'umutekano za RDC zashyize hanze abagaragaza bambaye impuzankano ya RDF banafite ibikoresho byabo bya gisirikare. Uruhande rwa Congo ruvuga ko bafatiwe ahitwa Bilumu hafi y'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo ho muri teritwari ya Rutsuru, aho FARDC imaze iminsi irwana na M23. Bamwe mu basirikare bakuru ba RDC bavuga ko bari abasirikare b'u Rwanda abafashwe nyuma yo kuyoba ubwo bageragezaga guhunga. Kuri ubu umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDC. Bipfa imitwe FDLR na M23, buri gihugu ugishinja ikindi gufasha umutwe umwe muri ngiyi. Ni byatumye RDC ifata icyemezo cyo guhamagaza ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa ndetse inahagarika ingendo za Rwanda ku butaka bwayo. Reka dukomereze mu yandi impako. Ni mu gihe igihugu ciwe kiriko kiragandarira abana b'impinja 11 bishwe n'umuriro mu bitaro utewe n'insinga z'umuyaga nkuba. Iryo sanganya ryabaye ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Tivaouane mu burengero bw'ico gihugu. Ni rumwe mu mfu zibera mu bitaro zigaragazwa no kwanjanjwa kw'ibitaro mu gihugu. Ibiro vya perezida byatangaje ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kane k'umushikiranganje yahahora agiye gusubirirwa na Marie Temese Ngome Ndiaye yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo ca leta kijejwe amagara y'abantu. Ivyo biro vyavuze ko perezida Macky Sall agiye gucira urugendo rwiwe arimwo mu mahanga hagati asubire muri Senegal ahategekanya kuzogendera ivyo bitaro ku munsi wa gatandatu. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nawe yavuze ko ibyabaye muri Senegal birenze uko umuntu yo kwiyumvira. Kuri Afrika kandi akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ejo kuwa kane karagumije ko ibihano ku kutagura ibigwanisho hamwe n'ibindi byafatiwe Sudani y'ubumanuko kubw'umutekano muke ukirangwa muri ico gihugu. Ibihano byongerejwe ikindi kiringo gushika mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza wa 2023, byemejwe n'ibihugu 10 kuri 15 harimwo na Gabon, Kenya, Ubuhindi, Urusiya, ariko Ubushinwa bwahisemwo kwifata ntaco bivuze ko. Mu ntango z'uku kwezi umugwi w'intumwa za ONU zasabye ko ibyo bihano bigumaho kubwo kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Leta nayo ica ifatirwa ibihano byo kutagura ibiduga by'intambara kubwo kutubahiriza ayo masezerano nyene. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko muri Sudani y'umanuko ibigwanisho bitarakugwa mu minwe y'abarwanyi kandi bataranashigwa
mu gisirikare ca leta. Tangaje ishiraho agashimwe ku miliyoni umwe w'amadolari ku muntu umwe wese azotanga amakuru ashobora gutuma hafatwa abanyakenya babiri baronderwa ku byaha byo kudandaza ibiyayuramutwe hamwe n'ibiva ku bikoko byo mu ishyamba. Ibigo bijejwe umutekano muri Kenya biriko birarondera abo bagabo babiri bazwi ku mazina ya Badru Abdul Aziz Saleh hamwe na Abdi Hussein Ahmed. Urongoye ikigo gikora amatohoza muri Kenya George Kinoti yavuze ko abo banyakenya babiri bagirizwa urwo rudandazwa rw'agaciro kangana amamiliyoni y'amadolari. Kinoti avuga ko bagize uruhara mu kunyuruza, gutanga no kwinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatoni angana 190 y'amahembe y'inzovu bayakuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika birimwo na Kenya. Barakuye kandi muri Kenya urumogi rwo mu bwoko bwa heroine rungana n'ikiro kimwe bagwinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abivuga. Mu kwezi kw'indwi 2020 uwundi munyakenya akekwa ko urwo rudandazwa Abubakar Masuri yarafashwe arungikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa n'Uburusiya ejo kuwa kane bwaranse kwemeza ibihano byateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Korea ya Ruguru mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ka ONU. Korea ya Ruguru yagirizwa kongera kurungika misile balistike hari nyuma y'urugendo rwa Perezida Joe Biden muri Aziya. Inyifato y'Uburusiya n'Ubushinwa yaraciyemwo ibice akanama ka ONU kajejwe umutekano kuva gatangura gufata ibihano kuri Korea ya Ruguru. Ambasaderi w'Ubushinwa muri ONU Zhang Yun yavuze ko kongereza ibihano kuri Korea ya Ruguru ataco bizofasha mu gukemura ibibazo bihari atari ukugutuma ibintu birushiriza kuyangara. Makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu munsi wa gatanu niho hakinwa urukino rwo kugwanira ikibanza ca gatatu hagati ya FAP na Zamalek. Ni muri za nkino za Basketball Africa League ziriko zirabera i Kigali mu Rwanda. Nayo ejo kuwa gatandatu ama ekipe US Monastir yo muri Tanzania hamwe na Petro do Rwanda yo muri Angola niyo azokina urukino rwa nyuma rw'iri rushanwa. US Monastir yaronse iyo tike imaze gutsinda Zamalek yo muri Misiri